agakingirizo mu rundi rurimi biravana hariho agakingirizo ka prudence hariho agakingirizo nakubwiye ni byinshi nyine akwigira umubono ushaka ndubizi ndagatanga muri filime gusa we nawe kamana bica bimotako rero ngo we nagira uraba akabizo naguhawe uraba arabero nenda kubaza baje kumbaza ibyo mu gitanda mu buzima busanzwe canke waje kumbaza ibya filime pana nkaze none ikintu oya gukara hoho n'abatariko barakina filime basanzwe bakazi urumva nirore nyene baba bampaye yaremwe n'Imana kandi Imana imurema mu shusho rya sinavuga ati hari abinzobe n'abandi biraburica nico dutandukaniyeko none hajya Kercy aravize umukunzi. Hello bakunzi ba STV muraho mumeze neza Jenny MC andi nkuko mubizi ngo benshi ntibemera ko bavuka rugura ko peut-être waravyemeye ariko yageze Bujumbura aho rasirimuka cyane nta na kimwe arenganye nta na kimwe ni sawa rero yani bon zakaju ni sawa rero umeze neza Kercy cyanga muka kujya ubikora kujya mu bikora muri kumwe na ujya muhungu je vraiment ndacangamutse ni sawa ameze neza ndashima Imana eko mama na papa bakwise gute Kercy Adinette agira zyo witwa nishimwe andi Kercy urumwe byari kuba bitese oya shayi urumva umuntu wese ashima izina ryiwe mama yaranga nanje nkashima iryanje nzuri ku muntu wa Nuduki ni rabero ko ari nyinshi aya niko nisika biramaze gushikirwa somana office umeze uko ku muntu we nawe kamana bica bimotako rero ngo we nagira uraba akabizo naguhawe uraba arabero baza gukama okay ndiko biraza byo urakama kamwe tubiri oya sindagatangira imbere ya kamera kandi ndagatanga muri filime gusa amahera menshi umaze kuronka muri filime kuva aho watangiye gukina nangahe menshi ari hamwe umaze kuvuga ati aya niyo naronse menshi kurusha yani ntibabivuga sha kunyica biramaze gushika ukaronka ibihumbi 10 biri hamwe mu mahera ya filime nawe ukweri warayize tanura yashima kuko ibintu bigenda gusa ugakina ukavuga ati ndakiki abumva bumvise agatego yakaguyemo ngo wewe 10 biziga ngo ati 10 nubwo cyo bari igihumbi utegerezwa nyene kugikunda nyene akavuga ati jewe ni filime yakimaye kijuko nyene ndagishimuko nyene uvuga ibihumbi 10 n'ibihumbi 100 bironka desa 300 ibintu nk'ivyo mugabo urumva niho uvuga ngo gurarenze cyane wapi dukeneye ubufasha bwo badufashe ijambo subscribe urisubiyemo uvuga gute subscribe pana nkaze none ikintu oya gukara hoho n'abatariko barakina filime basanzwe bakazi urumva nirore nyene baba bampaye ariko Kercy ntibigira bigushikira uri kurabikora by'ukuri uri kugitanda by'ukuri n'umutipe wiwawe canke witije sinzi ugaca usanga wibagiye ukihava wibaza kuri muri film ukabikora nk'ibitari ivyo nenda kubaza baje kumbaza ibyo mu gitanda mu buzima busanzwe canke waje kumbaza ibya film okay reka nakubaze mu buzima busanzwe n'akazi kawe ntaco ndumva utangiye kwiruka ariko nibisanzwe nibishika oya ntibirashikana rimwe kandi nta nivyo mu gitanda njamwo mu buzima busanzwe hariho agakingirizo ka prudence hariho agakingirizo nakubwiye ni byinshi nyine umunsi umwe papa yo kwibebiza ukayibona wowe utangara sinotangara kuko n'umuhungu ariko arakudiraga ari bebeza arumva nawe ne n'umuntu ni igitsina gabo igitsina gabo bisiguwe akwigira umubono ushaka ndubizi ntacyo tugende mu buzima busanzwe Kercy yagiye yarahejeje amashuri cyangwa yarabihevye cyangwa yize menshi make anga ya vraiment sindaheza ndaciga aha rero bisigara ko ari ibintu nyene hari yari urupara arisha none sinduwo hajya urazi gufise mu kanwa heza oya wa mbere ndabivuze ntabyo nzi kuko sinibona sindi wa mbere ndabivuze ni wewe vraiment hajya umunsi wa mbere uja koga ufise ubwenge ni igiki cyagutangaje kugira iki umunsi wa mbere uja koga ufise ubwenge koga muri douche ikintu cyagutangaje ni igiki nta na kimwe kuko umubiri wanje nayo isanzwe ndahuze
nta kimwe byose wari usanzwe ubizi nta munsi uriyumvira ko wewe utari cyo kimwe n'abandi cyangwa mbega jensa n'abandi umuntu wese turasa kuko yaremwe n'Imana kandi Imana imurema mu shusho rya sinovuga ati hariho abinzobe n'abandi birabura ico nico dutandukaniyeko. Joachim mufandika inyuma ya film nta na kimwe. Ray na Joachim ukunda nde kurusha uwundi? Bose ndabakunda ni bamwe. Ninde uryoherwa uri kurakirana nawe kurusha uwundi kuko abantu turatandukana. Jesse sishaka kuryoherwa ngo ndiko ndakina na naka ngo niko ari we niyumvamwo wapi. Je sene ariyo yose umuntu ampaye tuyikinane ndayishobora. Kwanza nakubwiye ati ubanza kwiyumvamwo uti ngira nkora akazi akanaka nyimba anuka mkanwa nyimba agize iki ntegerezwa kuvyiyumvamo nkabikina muko nyene nkavuga ati je ko kazi ndakarima. Hagiye nagashuhe vyoshi ku munsi umwe mugashwana mupfa nk'umuhungu. Oya. Nitwopfa umuhungu kweli. Mwopfa ibindi? Nta na kintu na kimwe mbona twopfa. Ubuzima busanzwe Kercy aranwa inzoga dusanzwe ko aranwa orange. Nta nzoga. Bivuga turaba neza. Cyari umubebe vraiment nwakana ka orange. Nta nzoga unwa. Afu uraberewe n'aka orange kubona ko gakara n'agakara kawe birajana. Cyane niyo mpamvu ndagakunda igihe twari twabuze. Nahangayitse ndagwara hewe ndabura n'impwemu sha. Ibintu bibiri Kercy yahora yifuza kubwira abantu benshi. Uri ngaha uri buri kurakurikirana n'abantu benshi n'ivyaha. Mu bijanye n'iki? Byari byo byose wifuza jewe vraiment iyo ndi kumwe n'umuntu mbona numva numengo no mugira ibi bintu bibiri n'ivyaha. Ikintu ca mbere numva nobwira umuntu tuba turi kumwe canke bivana n'ikiyago turimo. Hari igihe tuyaga nkavuga ati iki kintu uriko urakora si ciza nkakubwira ati gihagarike ndumva basi no ndakubwiye ikintu umengo no kigutahuza ukacumva nyene ibintu nk'ibyo. Hagiye bavuze ijambo kwikingira kenshi uca utahurikiwe nka Kercy. Kwikingira biri kwinshi hagiye umuntu akubwira ati wikingire abagenzi mugendana wikingire mibi naka muri ahantu hose uba uri basi. Ibikingirizo navyo nibiki? Ibikingirizo ni wowe nyene ushobora kwikingira nyene ubivanye n'ibikogo urimwo canke n'ahantu uri. Oya vraiment. Merci beaucoup STV. Bye bye. Ciao. Ciao.